Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Ahubwo twari dukwiye gushikira toyoyo na komite kuko babikora neza vrema. Abaturongoye bari mu nzira nziza ni kubatera intege. Niho dutera imbere. Je ndakubwire. Aho sindimwo. Nta murengo nzopfa nshigiki. Urumva rero wo muhora ko ari umurengero gusa. Mbe ndakubaza. Sandra ko yari umuseruko yakoze gute? None wikuzana Sandra gute? Kandi two tuvuga toyo. Oya banzu nyishure. Vyahavuye bigenda gute? Biga yagusuka kwa mazi yo paka mu misheti nese wantanguye basha akadushe kawalova sha ndiko ndaguhasha nati basi biga ndikigogwe yo big riziko uyaguma ngaha rika kwiruka ayi urangozi acha nati ndakuguye Magara badupimira bareko tari wewe wangoze. Asha nahungonga neza gamana. Oh la la. Asha ndikunda dudu. Yo big urarembere. Oh yari kashandodi. Ko de kuri plage vraiment je nawe rika nenda bikumbuye. Yo kare. Ndiko ndarota honye. Ewe, juste kunyene. Uri dans mes bras. Wisanze nakajuru gato vraiment nibereyemo muri no mwanya. Oh big ndakubwira nukuri asha aho ntagwaye mu mutwe muri no miss naco nkibaye ndakubwira ninzi ko wamevye nyene ega naraguhevye narabibonye nyene ukuza no kumvugisha vraiment hewe hajya narafata nyene nkajinyika ngo nakwikuyemo ariko hansate mama nkumva ko atari one love vraiment ndagukumbuye iby'akacu shaka kwihagarara ko nagerageje kubikora kwera sinda kwishwe na message ndavyibukaje singa utanguye kukauka nawe mwandikire mana na message zindi sinashaka kuzisoma hasha nukuri ndakurahiye kudasubira kukuvugisha n'ivyari one love vraiment kugira ngo ndabishobore reka vyaranze nyine ndabona yuko nashobora kubaho nakufise my love big ushaka kundiza we oya nshaka gusoma ariko rero utamvuye ko ndokuri mu mwanya umubiri wanje wose uraturiyo igiswingi zanyishe gushika naho ntibagira ewe sijewe vraiment ni nkumvu nyinshi vraiment nukuri ubu sinzosubira kandi kukurekura nati nabona be babaye setup ishavu ryanje niryo ryadutandukanije sorry vraiment nukuri umbabarire sinzosubira kukubabaza nati ya ma chérie ni one love sivyo ivyo vyarahetse me ariko nibutse yuko nazwe kubura kubera jewe sava y'urukundo rwacu rufa mana sinokwibabariye no kuza mon bébé ivyo vyihose duprofite uyu mwanya sivyo ariko gushasha urukundo rwawe guzuye rwamaye ikibanza nkwiriye umutima wanje uterera mu wawe nkawe imwe munyigiye kure wese ingene biryoshe kwibera mu rukundo n'uwo wakunze ese ingene bibereye iyo mukundanye n'uwo mwashimanye oh bebe Madamu Kanyenyeri uri kuri sinzira ko muri yo kanape arurankanze nukuri aheruze ndiko ndumviriza radio sinzi ningene nasinziriye cyo mama wari mbega ndamwiramukirize mama yatinze gusenga sha mu gatondo ntaragaruka bahonje sha twadukuru twiwe mugasamblage kanye sa neza narinzi ko kuva muri ya concert ya Nife ukize muri ville reka shareka ntanyene naho nagiye byakweri none gasha ushaka nje ko akazi kanje kahagaze big jam yarankatiye gisigaye ni kwiyakira nyene nkicara hamunzu Moya shakanye
turasohoka uze kundaba hariya kuri bar uyibagize ingorane. Alice burya mu buzima hariho ingorane n'ingorane ivyanje ni too much. Sha too much kuri we gusa. Absence ya kanwe iratugwaje twese. Iwawe niyo twakura inkuru itohoje neza. Nakundi shari abaheta ntibashatse ko nkora kandi ico nakubwira co barabishoboye jongera ndabihebe. Yo no uhebe oya tibikunda ariko Kalisi urazi iminsi haciye turondera ingene tugarukana shene ariko vyarazi. Ubu ikintu conyene gishoboka nuko noca nkayaga iyindi nkatangura hazeho. Oui bigira uko nyene tangura hazeho ariko donc nemere gutakaza aba followers banje bose ariko uraza majoro nararagarise kugira ndabaronke bagako no kunigira mu gahinga ngo ndi mu mareportage. Mba numva no sara shakanye uwe sindakuzi nk'umuntu ahebuko shika no muri ville urondera abakonesere babyo bagufashe. Alice nukuri Jesse no kubesha nta n'ingufu ngifise cyo umfata yuko yari sinye Imana inyeretse ko umwuga wo kumenyesha amakuru atari vya famille yacu. Mana yanje kanya ko urugwana maka ku kazi hahindutse iki? Hahindutse ko nabaye realiste ntabona ibishoboka n'ibidashoboka mu buzima hanyuma nkiyakira. Kanye kwari kuri ko wiheburuko ifo kurondera izindi solution kandi ziriho nyinshi. Donc wowe rero destin ntuyemera destin kwihebura hapi bisigo hawe kanyenyeri bisigura étoile donc ton destin est de briller. Tu dois briller. Nka papa uko uravanga kanya papa wawe yagize parcours yiwe nawe ufise gwawe kandi mbere ni heza cyane. Uburazi Galisi ico mbona mama yarabitoye kazoza keza kanje karahandi apana muri journalisme kandi ndazi nawe urabibona. Oui injira wegipe shana mushaka umudari hewe kageza aho wa muhungu uzobura agakora neza. Reka shata uyo ivyo ngakuri zene ntubiye ndakabika ndakibiki ingo ndaguhe muhungu rimwe kwa mwana wari guhera aho nyene ntiwumva inyota ni nyinshi muri no misi wa muhungu yatarisha nije nitomore ko twamenyenye nzopfanywa. Urazi wewe gagipe hamwe ntushobora nibisumba nukuri no bigukorera eregi hataba wewe nukuri ubumba mparugwa mu bahisi mama yangu toyo ibi birakwiye yego kabaye kabiri ubwa mbere wankoreye akumiza ushimira mu bantu ubu naho menga wazumye mu mutima ko shagira kimena mu biro. Urazi nzobandanya gushika hamwe uzobutagishobora kubiharura hewe uyibaza ingene nabaye ikijuju nka kwita umubeshi kandi wari kunyibira akabanga kankitse si wowe oya ntore kijuju kweri aha kahise kabi twabayemo yego karadufusa amaso ku buryo n'ubwenge tutakibikoresha uko bubiri. Yego from sha ukabesha namba muhira twahuye n'ibibazo bimwe byasinda musiga ku buryo nibaza kabaseruko atangorane mwigeze mugira mu buzima jeho aho ndakumvije nakwijana mugenzi nanje nuko nakuze bambwira ko mu barengera ata muntu muzima bamwe n'uyu ewe turi babiri kweri gipe wovyemera ko naringeza aho nibaza kabarengero turi ntungane zimwe zitokwica n'isasa. nuko nyene muhira twebwe rero baguhera kwibere umva ko iwanyu ari bo beza gusa ko ari mu mwahezagiwe abandi nabarabagesera. Ikibazo nuko naho vyumva uvyemera nk'ijambo ry'Imana ntunarondere no kumenya ibyo abandi baciyemo. Ega natwe tudahura n'ibisanga twofuye twibaza ko abandi atamwiza arimo. Ego vraiment sha nivyo vraiment urabona kujya kuntu giti yagira nkuremo ukavyumva ntiwavyigumizamo kandi uri umuseruko sha je marura ko Imana yashatse kunyereka ko twahenze bimwe bibi. Ego ndahagije tugendere rero oya muga oya vraiment abanza umbwiye
none gipe wamenye gute ko giti yapanze kunyica toyoyo kujya wabivuze n'Imana yasize kongira iminsi yo kubaho kuko nabimenye kugiyamana ntanabirondeye c'est vrai yego Jesse numva iyo byaciye ngo umenye amabanga ya giti kandi uri umuseruko oya nyimba atari banga mbwira oya nta banga ririmo nani poje kwa mwami sasa gakobwa kakora kari gashaje kashikanyisiranye nawe ati gaca kambira ngo nicunge ngo kumvise witwa giti afite umugambi wo kunyica ndabimenye uko c'est vrai yego numbarire nuko byagenze gipe uko ukwiye kwitora bita ahubwo kuko uyu mukobwa yobisigura sha yego none gashaho nitwarira umuyaga erega yaba yari no basi nopfuye kubita mu rududu none kari mu buhungiro kangira ntacovamo ahubwo ngo tugende wa muhungu uko biri kose rero haba iwanyu mu barengero canke iwacu mu baseruko yego ivyo bitama bituraga amacakubiri nuko ingene tubishengetse gipe inkuru zose tuzimariye mu biro bya cyane ukuri turarengeje wa muhungu ugara dushibuke kwa mwana siriko zirampamagara nazo wumva ndazumva ndasabye ntihagire umukiriya asubira guhamagara kabiri murumva eshe itabariya kuri table 10 mungu ntubona Alice ndungukira hano najeyewe Funderi bonsoir wari ngaha bonsoir sina nabonye mugire kwako ni nyene uco bwira n'umugabo wawe hatse dusangire rimwe yo mwamisi hari yamayinga ayi ari bugo arakafera amazi imisi yirukamwe hari umugabo ntavyorosha ari bwa bundi nani ntibugarakorerayo ntumuzi n'umunsi kubuse kuko yazibasha uzokumva ngo yagiyeyo très bien cyo gituma umutima wanje uko munkwega ngo dukorane nawe mwami hajya n'umukozi mu businessman abona kure nkanje yarantoye basha agacupura kinywano no munsi ze kwihangana icyo sikibazo ndamufite inkuru ishushe rero shaho mugabo arahomvye burayintera jewe kandi ari yafiri entre mwami na jewe funde Imana yatugize umwe hamwami na jewe uwo ubona hari icyo njyana turakora ndashaka umbwire Alice nidiri ryubutse kandi ry'amahera menshi cyane byakweri kuva ubwato buzimiye nararondeye ikintu nkora ndabura meu ubu nzanakwako Funderi uko ndakubona ubu inza house gusa oya ni business shasha nazanye ni business shasha nazanye mugiye kunyubaha yego Funderi ngiye gutunga nongere ntunge nsubire ntunge kuri level mutigeze mona ngahi rusanga ronke ibintu mwana wa mama dushikirwe muzoshikirwa cyane hahombye ubutana umugenzi wanje kuko mwebwe muzopfa mujya suko boss Funderi nterete kumbwira iyo business shasha utuzaniye hasupe ziranyishe d'abord ni business yo kuri internet aho deja utawumva ko ibijuju biri elimine de la faire ni business y'ubwenge ikoresha amahera yitwa crypto-monnaie uravyumva ndamaze kuyumva simwe byo kuri ordinateur bakoresha amajisiere ari bizarre kuntu bizarre gute bizarre ni affaire du siècle ni kazoza muri kuvu Alice asha c'est quoi amahera cyamo biharuro no muyaga gusa gafunderi urakaba ya business n'isirikwe muramba business tomoye imotera ikiri ku kilometero nida tomoye nuko nyene ndayidetecta bugica iyi crypto-monnaie ni top Funderi genda buke mwana wa mama ivyo bintu bya crypto-monnaie ntujanayo umutwe n'umufuko wawe wose itonde fais attention mbega imitwe mishasha ya Funderi ni mu bice bizokurikira ubu naho ni wa mwe dusomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye ni mureke tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega hamwe ubu ufise umugenzi afise imvugo nk'iyo y'umugenzi wa gasore uwo mufasha gute
Eric Nsabumukiza n'umunywanyi wa Murikira Ukuri ava muri komini Sare muri zone Kibuye ku mutumba wa Buyimba yagize ati guta amakosa ku bandi ngo nuko mudasanga iyo mugwi ati n'amakosa manini aterega umuntu yobanza agatohoza hama uwo amakosa aguye ko agahanwa hisunzwe amategeko. Uwundi munywanyi yatwandikiye ni Yarine niyo saba ku mutumba wa Mweru muri komine Musongati mu ntara ya Rutana yagize ati mugabo wowe ufise umugenzi nk'uwo ni vyiza ko umuhanura ati kuko umubesha asumba umurozi ati kandi aho kuvuga nabi wojya nabi ati ni vyiza ko tuvuga ibyo tubanje kwiyumvira ko atangaruka mbi bituzanira ati kuko hariho ivyo uvuga ugasanga biragukoze ko. Undi munywanyi yatwandikiye ni Yamuremye Rishari ava mu ntara ya Mwaro muri komine Kayokwe ku mutumba wa Gitunga yagize ati fise umugenzi nk'uwo wa Gasore nobanza kumubwira nti ivyiyumviro bibi tuvyime indaro ati kahise kabi tukagire indahiro ati kahise keza tukisunge mu iterambere ryacu ati nomubwira ko ikibi canke ciza kitagira ubwoko atahubwo tuvi buzimu tuje ibuntu tugwanye abo bose boshaka kutugumizamwo ivyiyumviro n'ingendo ya kahise kabi gafatiye ku macakubiri y'amoko ati kuko bidusubiza inyuma mu iterambere ry'imiryango ndetse n'igihugu cose. Ubu naho ni wamaye twasomera intererano mwacishije ku mora WhatsApp aho turabona Miransi Rankunda ava i Bururi muri komine Rutovu ku mutumba wa Musenyi neza na neza ku Mushanga ati ufise umugenzi afise imvugo nk'iyo ya mugenzi wa Gasore mu kumufasha no mwereka ko atamuryango canke ubwoko bw'amabwera ngo de atahubwo mu mpande zose uti ukoze ikibi nicagirigwe we kireke kwagirizwa ubwoko canke umuryango canke umugambwe ati kuko nta uba yamutumye naho bo mutuma zoba n'inyungu z'umwe canke babiri ati kandi noneho nabasokuru barayamaze bati nta mwongo buri sato ibidahizwe ati rero mugenzi wa Gasore navi buzimu aje buntu ukoze icaha wese amenye ko kimwagira wenyene ku gatwe kiwe. Reka tugume mu ntara ya Bururi aho Evariste Ndayikengurukiye nawe wo muri komine ya Matana ku mutumba wa Bihanga yagize ati fise umugenzi afise imvugo nk'izo za mugenzi wa Gasore nogerageza kumuhanura ndamwereka ko atari vyiza kuvuga nabi abandi nkamuhana uburorero nk'uko Gasore yabikoze akareka kuvuga ayabandi ayiwe nayo ayicaye ko ati kandi kirazira kuja gutosora mugenzi wa gahunguruka kari mu jisho nawe ujyawe harimo ingiga y'igiti. Diomede Ndayishimiye mu Kijuru imatongo yagize ati mfise umugenzi ameze nk'uko kwa mugenzi wa Gasore icambere no kumuba hagufi ati kuko ari mu bo tumasubira kwaduka injyane ati ca kabiri ni kumwereka kahise ko kumigwi yose ko hose harimo ababi nabeza hamica gatatu namwereka ko ariko yitwara nabi nkamusaba guhindura ingendo atananiye no higa abagenzi bakamfasha kumwigisha no kumuhanura. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Ingrid Muco w'Imana ava mu ntara ya Kayanza muri komine Gatara ayagize ati mfise umugenzi afise inyifato nk'iyo y'uwo mugenzi wa Gasore no banza nkamuhanura mu kumwereka ko gufatira mu kivunga atari vyiza na gato ati kuko bifise ingaruka mbi ati kuko bishobora gukwega kwihora ndetse n'ugwanko mu kibano ati gutyo bigatuma haba n'abagwa mu mporero ati no muhanura kandi kudashigikira abo musangiye umugwi canke ubwoko ati kuko hose haba harimwo ababi nabeza ku mpande zose ati inzira irashe rero no gusubiza hamwe no kubabariranira. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wamwaye twasomera akabazo ku gice mujeje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira mwumvirije ikiyago kiri hagati ya Toyoyo na Gipe mbega namwe vyoba bishika mu kayaga nabo mudasangiye umugwi ku vyo mwabayemwo gute ndasubiramwo mwumvirije ikiyago kiri hagati ya Toyoyo na Gipe mbega namwe vyoba bishika mu kayaga nabo mudasangiye umugwi ku vyo mwabayemwo gute. Akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza mutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino Murikira Ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana 812 muri go rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho ubutaha. Cari igikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru Shikiriza.